nkaba numvise yuko Justin adufitiye ibintu bishasha aba nka accident umwana akavunika canke akagirane twariyumvire yuko igihe ata muntu akuze ahari womenya utuntu nyamukuru nokwita les premiers gestes de secours kugira ngo bashobore kuba baramufasha mu kurinda ko ashika kwa muganga. Icifuzo nuko dushaka gufasha abana ariko kandi tugafasha abana dufasha n'abavyeyi. Bakunzi ba Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ndabaramukije mwese aho muherereye. Akaba ari jewe Ingabire Belle Chancel, abasanzwe n'umukutsa kidi kuri Axia, nkaba ndi kumwe na Justin Mugisha, mu psychologue muri cabinet rero. Hama nkaba numvise yuko Justin adufitiye ibintu bishasha. Narabibonye no kuri statut yiwe, ndavuga ati reka tuze atubwire byinshi. Nabonye ari activité encadrement, gusa hari benshi baba bafite ibibazo babibonye ndetse n'abandi bataba barabibona. Mbega iyo activité y'encadrement ni iki? Urakoze cyane. Iyo activité canke ico gikorwa categuriwe abana bari muri vacances muri buno buruhuko bahora mu ishuri kugira ngo baruhuke, ariko kandi kuruhuka si ukwicara gusa, ni ukugira ngo duhindure ibikorwa turondere ibindi bintu bishobora kudufasha. Rero ingene vyatanguye nuko twebwe muri kabine dusanzwe dukorana n'abana n'abavyeyi, hanyuma abavyeyi bo turabaronka vyoroshe. Hariho amagroupe WhatsApp, hariho n'ayandi manama tugiranira turaraba inyigisho zitandukanye. Rero abana kubera benshi bari mw'ishure, benshi bariko baratwarwa n'ibibazo canke n'amadevoir, hari tutabaronka. Hanyuma twifuza yuko tworonka akanya mu mavacances kugira ngo baze tuganire, twigishanye, hanyuma duheze tubahe na message tuba tubafitiye, ngabo tutaronka umwanya wo kubaha kubera hariho natwe tugomba twicisha kuri telefone. Hariho abana bataba bafise amatelefone mu bihe vy'amashuri canke baba bari mu mayintana. Rero ni muri iyo ntumbero ni ukugira ngo tubandanye mw'ihangiro twihaye gufasha babana n'abavyeyi n'imiryango. Donc ndumva biteguwe n'iyo kabine turere. Ego. None bizoba ryari bitunganije kuba imisi yose gushika mu vacances yose yabo azohere canke hariho iminsi bazoza baraza canke n'imisi yose n'ikiringo bizomara? Murakoze cane. Ico gikorwa kizotangura itariki 15 z'ukwindwi gushika itariki 15 z'ukumunani, bisigura ko ari ukwezi. Ivyo twabigize kugira ngo abana baraza mu kiruhuko, hanyuma haba haheze igihe kinini batabonana n'inshuti n'abagenzi n'abandi bantu baba bakumbuye canke bakeneye. Rero twashatse yuko twofata ukwezi kugira ngo imbere yabo bashobore kuja muri ivyo bindi, hanyuma n'inyuma yaho bashobore kuja muri ivyo bindi, hanyuma mutini imisi yaho naho twari imbere tuti umwana ari mu kiruhuko yahora avyuka mu gatondo agenda, ntitwari guca tumuhamagara ngo abandanye aza kwakura. Ico twiyumvira ko twogira imisi 3, kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu, imisi 3 mu ndwi. Hanyuma ikindi naco twiyumviriye nuko tutobafatira umunsi wose kugira ngo baronke umwanya wo kuruhuka, kuko naho twavuze yuko vacances zitari kuryama ubwana vyone birimo. Biba bikenewe ko umwana aruhuka, biba bikenewe ko umwana asubira kuronka novuga nti ivyankenerwa kugira ngo abane n'abandi bavukana, abane n'umuryango, abane n'abavyeyi. Rero nahone n'ivyo tuzokora ntibizobaruhisha, mugabo urumva ntitwoca tuguma twafashe umunsi wose. Twashatse yuko twotangura 1:45 gushika isaha 6:30. Mugabo ntibisigura yuko abavyeyi babazanye inyuma y'iyo saha tutabakiye. Twashatse yuko abavyeyi baba bifuza kubazana babashikana baje mu kazi,
ariko kandi nabo bikunda bashobora kubatora saa sita bagiye muri pause. Ego none bitunganije gute n'abana bose kuko n'abana muri secondaire naho nyine bari muri vacances n'abana bose kuva n'umwana wo muri maternelle n'umwana ari muhira ataratangura kwiga naho vacances ya mama ni abana bose bemerewe kuza cyane. Ego tuvuze ngo n'abana bose tuba tubeshe kuko urumva hariho ubwa mbere abana cyane cyane nk'abo batoye bataragera kuja kw'ishuri. Ayo masaha twavuze hariho abana baba bakeneye kuryama, rero kubabwira ngo baze muri encadrement canke muri activité yacu hanyuma turonke umwanya wo kubaryamika twuba turiko turabadendereza. Twavuze tuti ni guhera ku myaka 4, mugabo ku myaka 4 twafashe abana bamaze gutangura ishuri canke n'abana bari inyuma yaho gatoya mugabo atama besoin spécifique bafise mugabo bashobora gukurikira ivyo abandi bariko baragira. Nk'ubuye nk'ivyo tubisanzwe dutegura hariho abatuzaniye abana batubwira ati jewe ubu wanje afise imyaka 3 mugabo nta kintu na kimwe azokenera kirutisha abandi, uyo rero turashobora kumwakira. Ariko kandi twaravuze tuti mbega nawe twoshikana hehe? Turavuga tuti turashobora gushikana ku myaka 16, ariko naho ntibisigura yuko ushaka kuza arenze iyo myaka arashobora kuza, kuko vyose nibaza ko ari ico kibazo kumburebera ngo turaza kuvuga ingene ivyo bikorwa bitunganije n'ibihari, kuko hari ivyo usanga umuntu avuga ati je ndabikeneye, birabikeneye ashobora kuza kugira ngo dushobore kumufasha, hanyuma kandi nawe ashobora kuronka umwanya wo kwiga ibintu byinshi bitandukanye. Kuko intumbero twihaye ni uko ico gikorwa coba igikorwa aho umwana avaho ati ndize basi ikintu kimwe. Ego reka tubwire ko kwica wowe wari uvuze n'ibiki bizoba biteguwe kugira umwana ntiyumve ashaka kumva akabyumva ku kundi kuntu canke ku rundi rugero kumva nivyo bite nzovyuke n'ibintu ngiye kwiga ibintu n'ibiki biteguwe bishobora kwatira abo bana kuza ndazi ama programme ateguye muri iyo activity. Yego nibaza ko n'abana bavyumva ariko kandi n'abavyeyi barakeneye kubimenya. Icambere ni uko dufise ubwoko bubiri bw'ama-activité. Hariho ama-activité twakira mugabo akorwa n'abandi dukorana, donc abo twita aba partenaire. Hariho n'ubundi w'ama-activité akorwa na twebwe akazokorerwa aho twababwiye tuzokorera, sinzi ko twavuze ni kuri école indépendante hafi ya Saint-Michel, bibaza ko benshi bahazi. Hariho rero ibizokorerwa ngaho, hariho n'ibizokorerwa ku bandi bantu dusanzwe dukorana basanzwe bafise nogenda ngiriyeko nkavuga nk'akarero nka informatique. Bisaba yuko tuba dufise uwundi muntu dukorana afise sale ya informatique, afise n'ibindi bikoresho vyose kugira ngo bashobore gukoresha iyo informatique. Donc umugwi wa mbere harimwo informatique, harimwo kiarement icongereza hamwe n'igifaransa. Ivyo novuga yuko biri à part naho birimwo, kuko uzovyifuza azokwiyandikisha hanyuma nitwe tuzomwereka aho abironkera. Ivyo rero n'uje kwiyandikisha tuzomwereka n'igiciro kuko abo bandi basanzwe bafise ibiciro bakoresha. Hanyuma hariho n'izindi activité nk'ubuye, gutamba ikirundi, vyerekeye gukina cane cane ku bana batoya. En fait twariyumviriye turavuga tuti mbega abana bakeneye iki? Turavuga tuti dufatiye no kuvyifuza abavyeyi batubariye baravuze bati turakeneye ko mutwigishiriza abana bakamenya ingene
bamenya gestion financière, kumenya ingene bashobora gutunganya ubutunzi, ingene bashobora gutunganya umwanya, ingene bashobora kwitunganya nabone na cane cane mu gihe ca adolescence, ingene bashobora kwimenya. Mugabo turavuga tuti si ivyo vyonyene, harakenewe yuko bakora n'ibindi bintu bifatika. Nk'ubu twaravuze tuti turakeneye ko abana bamenya udukorwa tumwe tumwe, harimo nk'akarero nko guteka, hahandi nk'umwana ari ahantu hakaba hari hirya adashobora kwicwa n'inzara kandi iryo zirya zihari, amenye utuntu duke duke. Ariko kandi turiyumvira tuti murabona ko bishobora gushika hirya no hino, tukabona yuko nk'abo bana bashobora kuba bari muhira canke kw'ishure canke ahandi hantu, hanyuma hakaba nka accident, umwana akavunika canke akagirane. Twariyumvire yuko igihe ata muntu akuze ahari, womenya utuntu nyamukuru nokwita les premiers gestes de secours, kugira ngo bashobore kuba baramufasha mu kurindira ko ashika kwa muganga. Ivyo rero niko novuga kabirya muri kino gihe, kuko twibaza yuko umuntu arakeneye kumenya utuntu hambavu ya birya vyigwa biga ibiharuro, igifaransa na birya bindi vyose. Barakeneye kumenya utuntu dufatika dushobora kubafasha umunsi ku munsi mu buzima bwabo. Murakoze cane. Hama none ivyo vyose nibaza ko umwana atazoza twumvise yuko hariyo ibintu muzogirira ahandi nk'ayo makumu y'ama informatique canke yose ivyo vyo kurondera abantu bogira ivyo vya premier secours. Nibaza yuko hariho ico umwana abwirizwa kuzana nk'amafaranga kugira yiyandikishe. Mbega amafaranga yo kwiyandikisha yoba angana gute? Umuntu ashaka kwiyandikisha yoca hehe? Ubwa mbere nuko kwiyandikisha birarihishwa uko bari babivuze, kuko bisaba yuko twe turonka ico kibanza, hama bakiduhaye nabo badusaba uburyo. Hanyuma rero ubwo buryo nibwo duhise tugakoresha. Urumva abo turi kumwe au niveau ya cabinet, hari aho tutaba dufise umwanya, hariho abazoba bahari ariko si bose. Ico bisaba yuko rero turondera n'abandi bantu baza kudufasha. Abo bantu rero tuca tubaha déplacement, hanyuma kumbure nabo bandi umuntu yakwikorera akaza kwigisha canke iki, naho umuntu ariyumvira ikintu yokora. Ni muri iyo ntumbero. Hanyuma twavuze yuko kuri ivyo bikorwa hatarimwo informatique, icongereza, ikiallemand n'igifaransa, umwana azoza muri za activité zindi zoriha ibihumbi 65 vy'amafaranga y'amarundi. Hanyuma yifuje kurenzako nahone kugira ngo aduterere, nahone arahawe ikaze. Ikindi naco nuko twaravuze tuti turazi yuko bigoye. Twaravuze tuti umuvyeyi canke uwundi muntu azoba afise abana barenga batatu, oya abazanye akabandikisha nta kibazo. Urumva naho yohitana umwana w'umutonto. Yego, twebwe tuzobona yuko uwo muntu aje kwandikisha abana barenga batatu, tuzoca tugira deduction ya 15%. Kugira ngo dufashe cane cane abo baba bafise abana barenga umwe, kugira ngo cane cane umva kubo bariko arihira batatu hari aho bari vyinshi. Hanyuma ikindi naco kuri izo kuru zindi, kubera zidakorwa na twebwe, abo bantu baraduhaye condition. Nico bituma muri uno mwanya ntituza kubabwira le prix y'izo formation zindi, kuko baratubarira ati kugira ngo hari igiharuro gitegerezwa gukwira. Rero ico giharuro baratubarira yuko ati uwo mwa bategereza kuba ari hagati ya 10 na 15. N'abavyeyi bazozana abana canke bashaka kugira ivyo bintu twavuze biri ya part, ni ukubabwira ko iyo service ihari. Hanyuma twebwe tuzojuja turabe yuko bikunda, yuko canke rero cagwi hama bashobora kuba twakirira, kuko urumva nabo navuga bati tuca tugira aurere yabo
tugaca tugira amamashini donc bica bisaba yuko twiyoganiza mugabo birahari byose umuvyeyi canke abavyeyi bifuza kuza kwandikisha abana barashobora kuza hanyuma natwe tugaca tubagira ibikenewe. Bon, nimba natahuye neza ayo mahera ya contribution ya 65 000 ayo maserivisi y'abo bana nk'izo za informatique arimo canke nayo umuvyeyi azoshobora kugira si akeneye yuko uwo mwana wiwe yoja muri kategori. Nivyo nari navuze nti ayo 65 000 ni yaziya activité zindi hatarimo informatique, allemand, anglais, France. Izo zindi zirafise amatarifu. Ayo matarifu nk'akarorero nka informatique baratubwiye bati ni module zine. Izo module zine ni Excel, ni Word, ni initiation à Internet, ni initiation kuri environnement Windows. Batware yuko bishobora gutwara gushika kuri 610 000. Ariko bakatubarira bati umuvyeyi cyangwa umwana ashobora guhitamo module yifuza. Aho naho turashobora kugabanya. Hanyuma n'abandi rero hariho les tarifs spécifiques kuri izo catégories. Mugabo rero bisigura yuko abavyeyi babanza kwiyandikisha twirinde vya bintu vyo ku munota wa nyuma. Vyo ku munota wa nyuma ziko hari abo tubigira ugasanga mu zo kwiyandikisha. Mbe nta tariki ya nyuma yo kwiyandikisha ko ihari? Ego cane twarindiriye yuko mu ntango canke mu mpera z'uku wa gatandatu vyoba ari vyiza cane kugira ngo tumenye aho tuzokwakira ariko kandi tumenye n'ingene natwe twitegura. Murakoze cyane nibaza yuko abantu baba babibonye nka jewe bashobora kuba barose umuco no kumenya byinshi ku bijanye n'iyo encadrement n'iyo activité ihari. Ngira ngo tubwira akajambo ko gutumira abo bana canke kwinisa abo bavyeyi mbere yuko turangiza. Akajambo ni kakandi twebwe turi ngaha icyifuzo ni uko dushaka gufasha abana ariko kandi tugafasha abana dufasha n'abavyeyi kugira ngo bashobore kumenya ibintu bitandukanye by'ubuzima hambavu y'ivyo vy'amashure. Hanyuma ikindi naco ni uko uburuhuko uba ari umwanya mwiza w'uko baza bakaba hamwe n'abandi kuko umuntu yaba yifuza yuko aba ari kumwe n'abandi. Hama ko kuba kumwe n'abandi biramufasha kugira ngo ashobore kumenya n'utundi tuntu. Hanyuma rero utwo tundi tuntu tugashobora kumufasha. Rero tube turiteguye kubakira kandi tuzohimbaga. Si irya mbere tubikoze kandi twarabonye yuko abaje n'abavyitabiriye igihe tumaze kubikora vyabaye kuri twebwe nk'inyigisho y'ingene twubandanya twiyumvira neza kuko nk'ibi vy'abana bakiri bato twariyumvire tuti turondere abantu bashobora kubafasha kugira ngo abo bana n'abajya baba bagitinya n'abajya bataramenya utuntu n'utundi baveho n'uko kwezi bumve yuko hari ico bakoze kandi natwe bizoduhimbara tubonye ko ari ico twabafashije. Murakoze cyane kutubwira byinshi kuri iyo activité. Nibaza ko abavyeyi n'abo bana bovyitegurira. Murakoze cyane abadukurikiye akaba yari Ingabire Belle Chancel kumwe na Justin Mugisha. Murakoze.